ni couloir imwe canke nubwa n'umuhoro umwe wo gushikana ubutumwa bwiza kure cyane gose kuko ngo mubizi ngiriye ko entre parenthèses ni zirya ndirimbo dufate nkora nka jewe ni indirimbo ushobora kuba uri muri boîte kagusangayo canke mu kabare canke andi hantu indirimbo reka magaye kuri ico nyene ndacavuga ati abajamare kumwe no menga bashaka kwinjira mu vy'isi gatoyi uwo muco utanga gute kuri wowe urumva rero ntituba tuko turinjira kandi reko naho twokwinjira none itara rikenewe hari amatara menshi cyane ikenewe ahantu vyumva atari ko arabona urumva rero niho aho bujyategereza kugenda kawe itara ndijyategereza kwa kantu asanzwe ari amatara menshi ndategereza kugenda ahantu niburi uratatara na rimwe rihari ya jeni baza ko biracica nyene kuko ugumye ubwira ibintu umuntu asanzwe azi nabiki kuko ndizera neza cyane yuko kuvuka bwa kabiri kwa Yesu Kristo n'umukiza w'ubwingo bwawe nico kintu cyambere gitangurira ubuzima bwa Kristo rero iyo je nawe duhuye twaramaze kwa Yesu Kristo si we na cyane no donc nategerezwa kubwira cyane ubutumwa ahubwo ateza kubwira wa muntu azi yuko ibintu byose byari ku isi nyene bimeze ukundi kuntu atazi ko Yesu Kristo yaje kamupfira amukunda numva ashaka kwamwakira kora ikona bwa nuvuga rero itara turatsanya ariko twatsanya tugenda kubwira abantu batarumva iyo nkuru nziza ya Yesu Kristo mwaje muri periode bigoye muri periode tutari tumenyereye mu gihe tutari tumenyereye style muri muzanye mwakigwa gute aho musengera mwakigwa gute mu kibano bo aho ukuntu twakiriwe nyene n'ivyari vyoroshe kwa cyari ikintu gishasha suka nshasha ngira itera mu rero vyari bigoye cyane twakiriwe sinumva kwakirwa n'ubu ntiturakirwa cyane gose ariko rero documentary usanga uvuga ati bajyanye ibyo byose urumva barabivuga ariko ni kubera nyine abantu baba bashaka kwibeshera eske uribwira ko imbere utaratangura kuririmba abo n'abandi nico kibazo kubera murabizi nyine tarinze kuja indani kubera hari abantu bagiriza ikintu mu paraporo no vuga gute no kwibeshera abya ngo kubera ngo yambaye ukabutura ngo rumusuma ariko bya ko yambaye ikoti navyumva n'umuntu akora ibintu byose ku murongo ariko barabizi neza ko bagiye barabona nyene yuko atari cyo kimwe Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na GN umuririmbyi wa hip hop gospel indirimbo mpimbazamana. Ndakuramukije. Ndabaramukije cyane. Meze fresh cyane gose. Dore mu kiganiro kera racimye kitatu cyane imyaka nyinshi cyane iranarenga ahubwo ahantu mu biti cyari meze neza cyane karaga surprise cyane. So music gospel mpimbazamana no munsi wifata gute nkawe ukintu bamwe gwanira kuva kera gushika no munsi ni couloir imwe canke nubwa n'umuhoro umwe wo gushikana ubutumwa bwiza kure cyane gose kuko ngo mubizi ngiriye ko entre parenthèses ni zirya ndirimbo dufate nkora nka jewe ni indirimbo ushobora kuba uri muri boîte kagusangayo canke mu kabare canke andi hantu indirimbo reka magaye kuri ico nyene ndacavuga ati abajamare kumwe no menga bashaka kwinjira mu vy'isi gatoyi uwo muco utanga gute kuri wowe uwo muco no utanga ko umuco ukenewe hano hari umwijima nkuko bamwe babivuga urumva rero ntituba tuko turinjira kandi reko naho twokwinjira none itara rikenewe hari amatara menshi cyane ikenewe ahantu vyumva atari ko arabona urumva rero niho aho bujyategereza kugenda kawe itara ndijyategereza kwa kantu asanzwe ari amatara menshi ndategereza kugenda ahantu niburi uratatara na rimwe rihari ya hariho abantu iyo bakora bavuga ubutumwa bw'Imana batindira ko boja kubwira muri boîte canke mu kabari bakumva nko kumenga bakwiye kubwira abagenzi babo kwa kuntu uvuga ati itara ryatse mu itara arico vyica jeni baza ko biracica nyene kuko ugumye ubwira ibintu umuntu asanzwe azi nabiki kuko ndizera neza cyane yuko kuvuka bwa kabiri kwa Yesu Kristo n'umukiza w'ubwingo bwawe nico kintu cyambere gitangurira ubuzima bwa Kristo rero iyo je nawe duhuye twaramaze kwa Yesu Kristo si we na cyane no donc nategerezwa kubwira cyane ubutumwa ahubwo ateza kubwira wa muntu azi yuko ibintu byose byari ku isi nyene bimeze ukundi kuntu atazi ko Yesu Kristo yaje kamupfira amukunda
bumva ashaka ko amwakira ko nakibona avuga nuvuga rero itara turatsanya ariko twatsanya tugenda kubwira abantu batarumva iyo nkuru nziza ya Yesu Kristo. Mwaje muri periode bigoye, muri periode tutari tumenyereye, mu gihe tutari tumenyereye style muri muzanye, mwakigwa gute aho musengera, mwakigwa gute mu kibano? Bo aho ukuntu twakiriwe nyine ntibyari vyoroshe kuba cyari ikintu gishasha, suka inshasha ngira itera mu bavumva byari bigoye kuko byari hishurirwa deja rije imbere yuko subiye inyuma gato hatanguye amakorari kawaida hose muri region. Hama mu nyuma niho Apollinaire yazanye donc present worship baririmba donc ari korari imwe wari present worship team ya. Ama rero after urumva haheze imyaka itari mike tuca tuza kuzana donc uwo mudiho rero byari bigoye cyane twakiriwe sinovuga kwakirwa n'ubu ntiturakirwa cyane gose ariko rero documentary usanga uvuga ati ibyo byose urumva barabivuga ariko ni kubera nyine abantu baba bashaka kwibeshera eske urumva yuko imbere utaratangura kuririmba abo bandi nico kibazo kubera murabizi nyine tarinze kuja indani kubera hari abantu bagiriza ikintu umuntu pa rapport no vuga guti no kwibeshera ntabwo ngo kubera ngo yambaye dukabutura ngo rumusuma ariko bya ko yambaye ikoti navyumva no umuntu akora ibyo byose ku murongo ariko barabizi neza ko bagiye barabona nyene yuko atari cyo kimwe. Turi muri cagihe umusanga mwambaye amashanete usanga umuntu yambaye jinx novuga karigeshiro usanga umuntu yasize kamadred usanga umuntu ariko aravuga ijambo ry'Imana avuga ati n'abantu ijambo ry'Imana ivyo nibaza kuri question y'inyambaro kuri question y'inyambaro ni ikintu bivanye je nakunze kuba ndabivuga ko umumekanisye nashaka kugenda kugira mekanike yambaye ikoti sivyo tuvyumvikane neza kandi barabizi kandi umuntu aba yamushire niyo modoka aba yambaye ikoti ariko urabitahura ko nyine ivyo umugora rero nibaza ko n'umujura ataja gukina umupira yambaye non plus isarubeti zigarabona z'abamaso canke ziki rero nibaza ko muri domaine yose kanaka hariho inyambaro cyane cyane zifacilite gukora ico gikorwa rero ariko naho umwe ashobora guhitamo mu mekanise kwambara ikoti akaja musina kandi birakunda ariko biraza kumujena. Je dufate kuri kino kintu iyo mu gospel mpimbazamana canke indirimbo za sekira no musi ubona music igeze kugwa rugero uravye cyagiye cyakera cyuwanye cyane sinombize neza ikibazo gospel mpimbazamana canke sekira no musi ubona igeze kugwa rugero ugeranije igihe cyakera gushika no musi. Bon fatiye kuri gospel kwanza ndanabifatanye ndavye kijya gihe kuri influence novuga yo ngaha mu gihugu yarateye ijimbere cyane yarateye ijimbere cyane kuvuga ubu muramaze kuyibona yuko atwantu henshi muca urasanga bariko bari indirimbo z'abakiza baririmbyi bo ngaha haba muri gospel haba muri sekila kuvuga iyo ntambwe yarabaye ndende cyane kuko haraciyemo igihe twire tuva haba muri sekila haba muri gospel abantu bari ngaha mu gihugu bazi cyane cyane izo hanze y'igihugu avyo hakumenya iz'abantu bo ngaha ariko bukame murabona ko kuri ico gice ziko zirafata cyane gose bo bavuga ko baruri bariko barizera cyane umuziki donc w'abana babo ego ariko kukijanye n'izindi domaine nyene gutera imbere mu bindi bisatangira byo twabatu nyene turavyihoza ni ya ni song yitwa Esther waririmbye ubona no musko harimo n'umwigeme kazi ariko ateraje imbere mu bijanye n'ubwiza bw'akariza Jennifer so bemeze gute muri rusange kubona mu queen video wawe asubira mu queen video yego kwa kinda ni action no musaka ari karatera imbere aje je vraiment byarangiye cyane ndambonye yo kwa amazi iminsi ndamubona bon après yaho kwaje muri kugira abo mu queen video bon je ntwaye tuzinanye kandi wanashima ari nzava no muri video tutamenyanye novuga petite sœur wanye niwe yamuzanye ari abantu babibaza ko bagiye bakobwa bari muri video after
after shooting video ngo hari ibindi biganiro ya namubwira ati rega hari igihe usanga nafise na nimero ziwe exactement nta nimero ziwe narifise kuko yazanye na petit sœur wanje agira makeup Piskayan aramuzana amusabira urushi wabo hanyuma aractinga muri video ahejeje amasaba aravuganye n'abavyeyi biwe baramutora aramutahana je twaje kumenyana mu nyuma heze nk'imyaka nk'itanu nk'itandatu nduri ahantu yasengera ariko ari present ati nije nari ati okay uba kwa nta contact nimwe niko byari bimeze hama nyene mu nyuma rero ubu niho nyene nje kubona kweri ko kandi mavuta amavuta talent yabanda njiguma so ni indirimbo shasha yuko kwimbana na arimwo muri MTC bakoyakorera gute muri community yo cyane gose bako bayakira neza ahantu hatandukanye kwako nyene nakubwiye ndakunda jewe bon sinzi nyene umwe wese afise ukuntu yamagaho ndakunda iyi ndirimbo yanje ivuga ubutumwa bwiza ikivuga ahantu hatavuga gusa indirimbo z'ubutumwa bwiza ariko ndavuga haba boîte canke mu kabare ahantu nyene abantu basanzwe baja batagiye kumviriza ijambo ry'Imana rero novuga yuko bako barakira bakaza bumva kanukimwe rijya jambo rirarema ari ibintu nyene uvuga ko ariyo success ya mbere kubera niho nyene mba naratumwe kawaida so kigali ni open mic nkeka ndamubwira abakunzi bawe muri rusange akajambo no babwira nuko ndabakunda cyane kandi besho barababaza aho nagiye ntaho nagiye ndimo kandi nza cyane ndababwira ko mfise n'izindi plan nyinshi bagiye kubona nyene havuba zo ku yoza ndagira beshi ntibazi by the way ko naho ravuza drums imbere yo kuririmba rero nivyo ni kimwe muri byo bagiye kubona cyane ngiye kwensita abajene benshi canke abana bakiri bato ukunda kuvuza ingoma donc izi ngoma drums pani ngoma zikirundi donc drums ama video ama interpretation ndirimbo nyinshi zitandukanye zimwe nzotwarana n'aba DJ akagira mix hanyuma jendi kuri battery suiva mix no kuvuga vuze mu ncamake ni akantu gashasha nimwe nako so ndagushimire cyane nongenda kwifuza n'ibikorwa byiza cyane gose namwe ndabashimiye